Hip hop ni ikintu abantu benshi bakunda kwitiranya na rap, mugabo rap ni imwe muri parties zigize hip hop. Hip hop ndavite gute, ni culture nini, harimwo graffiti, harimwo break dance, harimwo rap, harimwo kind zimwe za fashion, uburyo bwo kwambara ibiki ibintu nk'ivyo. Yego, hanyuma uvuze ngo niki kuri jewe, kira abantu bagira igihe cabo, je novuga nti naciye ubwenge canke nakuze mu gihe nyene hip hop iriko irashika mu Burundi cyane mu 90 combien, donc ariko aravuka ama groupe, novuga ni generation ya sinzi ko ya kabiri canke ya gatatu après ba Chancho na ba Cedric Bangi. Ego, donc generation ya Nigga Soul nibiki hariko haza niyo yabaye move yakurikiye yari hip hop. Ibisuko, kwambara amahereni ku matwi ibiki, mugasi ivyo bigize hip hop cyane. Hip hop en grande partie ni attitude, ni message. Ego, rero ku bwanje partie nafashe nini niyo ya attitude na message. Ego, hip hop nkunda kuidefinisa genre hip hop, genre hip hop ni knowledge, hope and action. Donc knowledge in action. Yeah.